mu mwiza w'umuzitanya mu misokoro y'umubiri wacu intambara yamara urutavanako, intambara idasaba amabombe canke inkoho ariko ikoresha ibigwanisho bitaboneshwa amaso ariko bigema mu jisho. Mu mubiri w'umuntu uwo ari we wese hariyo amamiliyoni y'abasirikare b'umubiri baturinda umurango nijoro kandi ubutaruhuka. Barakizura, bagakubita, bagasatira, bakica, baritanga kandi bagahora bazirikana intambara n'abansi bose bagwanye kugira ngo nibagaruka ntibizogorane kubagwanya. Nkuko bigenda mu gisirikare gisanzwe cy'igihugu, inzego z'igisirikare n'ibikorwa bajejwe biragabuye no mu mubiri w'umuntu nuko. Hariyo amakambi ya gisirikare, intwazangabo, ibisongerezi n'abasirikare bato. Muri kumwe na Mugisha Driss kuri Windora TV. Abataragira subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo ntimucikwe n'ibiganiro byacu. Ndabahaye ikaze. Umubiri w'umuntu ni nk'igihugu cyo gukingira. Umubiri wacu wamuri kurategwa n'udukoko dutera ingwara, mikrobe, virus n'ibindi. Umubiri wacu wamuri kurategwa n'udukoko dutera ingwara, mikrobe, virus n'ibindi. Uturemangingo tumwe turapfa, utundi tugatakaza urutonde rwiza rwo gukoreramo. Abasirikare b'umubiri bakora akazi gakomeye ijoro n'umurango kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze mu gusukura umubiri wacu no kuwukingira. Byose bitangurira mu igufa mu gice cyaryo cyitwa umusokoro. Nikijya kinyigimbe kiboneka iyo umenye igufa imbere muri iryo. Niho abasirikare bakorerwa, bagakurira, bakongera bakamenyererezwa intambara. Ku mezi 8 gusa umwana ari mu nda, umusokoro w'umwana utangura gukora utunyangingo tuzovamwo abasirikare b'umubiri. Ariko dutangura gukora iyo avutse kuko iyo ari mu nda umwana akoresha ubwirinzi ahabwa na nyina biciye mu muromba, cordon ombilical. Bamaze kuvuka abasirikare bato bigira mu musokoro cyo kimwe n'abasirikare bakuru, lymphocyte B, bajejwe gukora ibigwanisho. Abasirikare bakuru, lymphocyte T, bigishirizwa mu gice bitwa thymus, aho bigira kumenya umwasi no gutanga amabwirizwa ku basirikare bato b'umubiri. Baca batangura kumenyerezwa, abandi bakarungikwa mu tunyangingo two kwita nk'ishure rikuru rya gisirikare. Lymphocyte B bigira mu musokoro w'amagufa, aho bigira gukora ibigwanisho, anticorps. Lymphocyte T bigira mu gice ca thymus, aho bigira kumenya gutandukanya uturemangingo dusanzwe tw'umubiri hamwe n'utundi dutera ingwara ari two mikrobe na virus. Abasirikare bayobewe mu ishure baricwa kugira ngo ntibazoteze ingorane hanyuma. Abasirikare bamaze kwigishwa barungikwa mu makambi ya gisirikare anyanyagiye mu mubiri, les ganglions. Bakaza barahava baja gukizura mu maraso no mu runyigimbe ruri mu mubiri, lymphe, barondera udukoko dutera indwara twinjiye mu mubiri. Uko igisirikare gitunganijwe ni nka kujya ku igisirikare gisanzwe cy'ibihugu. Hejuru hari ubwonko twogereranya n'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'ingabo. Akazi k'ubwonko ni ugusangiza amakuru igisirikare aba yavuye mu nzego z'iperereza, twogereranya n'imitsi isoza bwenge. Igihe hari kitagenda neza ubwonko burabimenya maze bugaha amakuru igisirikare kugira ngo barabe neza ikibaye. Hacakurikira ibihimba bijejwe gukora abasirikare b'umubiri, gukurikirana abasirikare hamwe no kubigisha. Nivyo twogereranya n'ubushikirangaji bwo kwivuna basi. Ivyo navyo ni umusokoro, thymus, heart, ariyo twitwa igisyo, hamwe n'amasumbi, les ganglions. Igisirikare kigwanira ku butaka kigereranywa n'ivyo twitwa infanterie, kigizwe hanini na neutrophile bakorera cyane ku rukoba. Harimo kandi uturemangingo twitwa macrophage tujejwe gusukura no gukubura habereye urugamba mu mubiri, mu kwegeranya ibiziga by'abasirikare na virus baguye ku rugamba. Abasirikare bagwanira mu kirere twabagereranya na lymphocyte B. Akazi kabo no guhingura ibigwanisho byo gusamburira umwasi kure. Izo anticorps zirungikwa mu maraso, zihigisha mikrobe cyangwa udukoko twateye maze zikadusambura. Ni hakujya abasirikare barungika ibisasu kure canke misile. Umutwe udasanzwe wa gisirikare, force spéciale, igereranywa n'ivyo twitwa lymphocyte T, cytotoxique, CD8. Hari kandi na unité y'abaganga ijejwe kuvura abakomeretse,
igizwe n'abasirikare bato macrophage, akaba ari nabo bajejwe gusanura ivyasambutse inyuma y'intambara. Abayobozi bakuru officier de commandement ni lymphocyte T auxiliaire CD4, bakaba bajejwe kurongora urugamba, nibo baha amategeko neutrophile na macrophage ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'umubiri mu gutumatumanako bahanahana amakuru bakoresheje imisemburo cytokine, inkeragutabara force rapide, n'uturemangingo twa macrophage tuguma dukizura mu maraso. Iyo duhuye n'udukoko dutera indwara turatumira tukaducagagura tukajana ibipande ku basirikare bakuru lymphocyte T kugira ngo bamenye ko igihugu cyatewe, bategura urugamba rwo kurwanira igihugu. Bakorera cyane mu rukoba, mu bihimba byo guhema hamwe no mu bihimba vy'irondoka, ahakunda gukarirwa no kwandura udukoko dutera indwara. Bigenda gute iyo agakoko gatera indwara kinjiye mu mubiri? Iyo agakoko gatera indwara kinjiye mu mubiri kakarengana impome zikingira umubiri arizo urukoba, kabanza guhangana n'uturemangingo twitwa neutrophile tubarizwa ku mirongo ya mbere y'urugamba. Aba bagwana nk'abiyahura kandi abatari bake barahasiga ubuzima. Iyo niyo mpamvu iyo ugwaye igikomere uzobona amashira, baba ari abasirikare baguye ku rugamba. Iyo urugamba rugoranye uturemangingo macrophage natwo duca twinjira mu rugamba. Utwo ni tunini ugereranije na neutrophile. Igikorwa cyaco mu gihe cy'urugamba nukumira no gushwanyaguza microbe. Iyo urugamba ruheze nitwo tujejwe gukubura no kwegeranya imibiri y'abasirikare baguye ku rugamba bo ku mpande zose mu ntumbero yo gusukura umubiri. Barajana kandi amakuru ku basirikare bakuru lymphocyte T. Mu gihe cy'urugamba bakora nk'abakaporale chef, tubigereranije no mu gisirikare gisanzwe cy'igihugu, kuko nibo batanga amabwirizwa kuri twa tunyangingo duto twitwa neutrophile. Utunyangingo twitwa dendritique les éclaireurs dukora akazi k'iperereza mu mubiri, tuguma dukizura mu bihaha, mu mara no mu rukoba. Iyo ducakiye kandi gakoko gatera indwara turakaniga tugatwara ikiziga kucereka abakuru bo mu gisirikare bakorera mu masumbi les ganglions kugira bamenye umwansi yateye. Uturemangingo macytocyte dukorera natwo mu rukoba rw'umuntu no mu matembabuzi y'umubiri sécrétion humaine. Iyo agakoko gatera indwara kinjiye mu mubiri gatuma aho yinjiye havyimba canke hagatukura, tugatangura kumva ubushuhe. Ivyo bikorwa nako karemangingo mu ntumbero yo guhuruza, ni nko gutera induru ku mubiri watewe, kandi kugira ngo udukoko ntitugume dukwirakwira mu mubiri hose. Uturemangingo NK natural killers, utwo turemangingo tujejwe kurondera no gusenya uturemangingo tw'umubiri twamaze kwinjirwamwo n'udukoko dutera indwara cyangwa uturemangingo dufise ubusembwa tubaye duhari. Iyo utwo turemangingo tutobayeho abantu benshi bokwishwe na cancer. Uturemangingo eosinophile na basophile n'uturemangingo tujejwe kurwanya inzoka zo mu nda hamwe n'utundi dukoko dushobora kuba mu mubiri w'umuntu. Akazi k'abasirikare bato ni ukurwanya udukoko dutera indwara kugira ngo ntitwinjire mu mubiri imbere. Igikorwa cyabo mu gihe abayobozi bakuru b'ubwirinzi bw'umubiri bakirondera umuti nyawo na tactique nyazo zo gukoreshwa mu rugamba kugira ngo batsinde. Uturemangingo lymphocyte T auxiliaire helper hari aho dukora nka bariyetena chef de section. Iyo utwo turemangingo tumaze kuronka amakuru y'urugamba azanywe na twa turemangingo twitwa dendritique lymphocyte T auxiliaire baca bafata ibintu mu minwe mu gutanga amategeko ku rugamba mu buryo bupanze neza. Baca bategeka uturemangingo lymphocyte B bajejwe gucura ibigwanisho, gukora ibigwanisho hakurikijwe ubushobozi agakoko gatera indwara kinjiranye. Bituma ba basirikare bato twababwiye bagwana na discipline kuko baba muri uwo mwanya barongowe n'umusirikare yavyigiye. Urwego rukurikira ni urwego rw'abasirikare bakuru les officiers supérieurs. Uturemangingo lymphocyte T nibo bajejwe komandema y'imitwe idasanzwe y'ubwirinzi bw'umubiri, babarizwa mu buyobozi bukuru bwa gisirikare état major général. Bakorera ku makuru bahabwa n'ibisongerezi vyabo lymphocyte T auxiliaire. Uturemangingo lymphocyte B nitwo tujejwe gukora ibigwanisho biremereye artillerie lourde. Utwo turemangingo duhingura mu mubiri anticorps twogereranya na misile
iyo zihejeje gukorwa antikoro zirungikwa mu maraso guhigisha aho tworonka agakoko kinjiye mu mubiri. Ni nka kujya kwa misile de croisière ziyoborerwa kure. Lymphocyte B kandi babika plan y'urugamba na strategie zakoreshejwe. Naho uturemangingo twitwa lymphocyte T mémoire tubagereranya n'abarwanye mu gisirikare, les vétérans de guerre. Nibo barungika iyo agakoko kigeze gutera umubiri kagarutse. Dufate nimba warigeze kugwara grippe ukayikira, iyo igarutse abasirikare bayigwanije nibo batumwako, ivyo bica bituma urugamba runyaruka kandi rugatwara uburyo buke. Naho uturemangingo lymphocyte T régulateur dushikiye urugamba ruheze kugira ngo dutange amabwirizwa yo guhagarika intambara. Nibo baha amakuru abandi basirikare b'umubiri kugira ngo ntibasenye uturemangingo dufitiye akamaro umubiri. Iyo batabonetse abasirikare b'umubiri bashobora kwisanga babandanije urugamba kugeza naho basenye uturemangingo dusanzwe tw'umubiri. Akarorero ni nko mu gihe c'ingwara ya diabete y'ubwoko bwa mbere. Kubera iki none bishika tukagwara kandi dufise ubwirinzi bw'umubiri bukomeye nk'uko? Kugwara biva ku mvo nyinshi kandi igisirikare uko cokomera kose kirashobora gutsindwa. Akarorero ni igisirikare ca Napoleon mu Bufaransa caratsinzwe n'Abarusiya kandi cari rurangirano. Igisirikare c'Abanazi caratsinzwe n'Abarusiya kandi cari ca mbere ku buhinga mw'isi mbere n'ibindi. Byose biva cyane ku makosa tuba twakoze. Ubwa mbere agahinda gahoraho karagabanya umurindi w'ikorwa ry'abasirikare, ukudasinzira neza, ubwoba n'ishavu vy'igihe kirekire bituma ingufu z'ubwirinzi bw'umubiri ziherera mu kugarukana ituze mu mubiri. Kabiri, ugufungura nabi. Umubiri ucubura ivyankenerwa vyo gukoramwo abasirikare b'umubiri, hakabura n'ibifungurwa ku rugamba no mu makambi. Kubura icunyunyu ca fer, zinc na vitamine C na D bituma abasirikare bonda bakagira intege nke. Ubwa gatatu, indwara zica abasirikare cyane abajejwe gutunganya urugamba no gutanga amategeko. Lymphocyte T CD4 aho twovuga nk'agakoko gatera sida, VIH sida. Ubwa kane, ingwara ishobora kuza ikomeye cyane canke ikazana na mayeri. Aho twovuga ingwara nka sida canke grippe. Zirahindura imiterere yazo bigatuma kuzigwanya bigora kuko ziyoberanya. Ubwa gatanu, udukoko tumwe dutera ingwara turarinda amabombe y'abasirikare b'umubiri, antikoro. Izindi zikinyegeza mu myobo igora abasirikare b'umubiri gushikamwo. Akarorero nko mu mutima w'uturemangingo cellule canke mu bwonko. Twokora iki kugira twongereze ingufu z'abasirikare b'umubiri wacu? Kwihereza ibifungurwa bigwiriyemwo vitamine C, arivyo imyembe, amapera, itomate, ipoivro bituma imisokoro ikora abasirikare benshi. Ubwa kabiri, kwihereza ibifungurwa bigwiriyemwo vitamine D, arivyo amafi n'amagi. Vitamine D ishobora kuva kandi kukota akazuba ko mu gitondo no ku kirengazuba. Iyo vitamine ikangura abasirikare basinziriye. Kwihereza ibifungurwa bigwiriyemwo icunyunyu ca zinc gifasha mu ikorwa ry'abasirikare, naco kiboneka mu biharage, inzuzi n'ibindi. Ubwa kane, kwihereza ibifungurwa bigwiriyemwo icunyunyu ca fer gituma impwemu nziza oxygene ishika mu turemangingo serire kugira ngo utunyangingo dushobore gukora ingufu zivuye mu isukari glucose. Fer ikunda kuboneka mu mboga z'urwatsi rutoto, epinard, irengarenga n'izindi. Ivyo vyose tukavyongerako imyimenyerezo ngororamubiri, kunywa amazi meza kandi ku rugero rwiza, kuryama amasaha akwiye, kubana n'abandi neza n'ibindi. Yari mu Gisanzwe kuri Windora TV. Bye bye.